Sangwa kaze mu mwanya wacu we ukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Murazi neza yuko turaba mbere mu kubatohoreza amakuru, inkuru ziba ziriko ziravugwa hirya n'ino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nanone tukaba tugira turabire hamwe amakuru yihuta adushikiye ariko aravugwa. Mu ngingo nkuru z'amakuru turibuze kugenda tugaruka ko turaza kukubwira yuko umukuru wa Econet Leo ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu yinjijwe akasho ka polisi, aragirizwa ivyaha bikomeye cane birimwo no gushira ahabona amwe mu mabanga y'abategetsi bakomeye mu mugambwe CNDD FDD. Ese ayo mabanga yanyegejwe yoba yarashizwe ahabona n'uwo arongoye Econet Leo ava mu gihugu ca Zimbabwe, yoba arayahe? Ayo mabanga yari yaranyegejwe n'ibihangange muri CNDD FDD yoba yarashizwe ahabona? Woba ugiye kumenya ayariyo ngaha, tukaba rero twakoze amatohoza kugira tumenye ico uyo umutegetsi apfungiwe. Turaza kuraba izindi nkuru ziriko ziravugwa cane cane zirabana na rusansoma y'ubwoko iriko irakorwa mu gihugu c'u Burundi, yatanguye guteza ibibazo bikomakomeye, ndetse biravugwa yuko hari abihweza ibintu n'ibindi babona yuko ibintu vyoba bigiye gusubira kumera nabi, ndetse ngo ubwicanyi bushobora gusubira kwimonogoza igihe icarico cose. Abihweza ibintu n'ibindi bakamenyesha yuko ngo woba ari umugambi wa leta wo kugarura ihonyabwoko. Turaza kuvyumviriza muri ano makuru nk'uko twayatohoje. Turafise izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu, inkuru zirabana n'umutekano, agateka kazina muntu, ndetse n'izindi nkuru zose ziba zaranyegejwe. Twe dukorera amatohoza tukazigutunganiriza zose, tukazigushitsako ingingo imwe imwe nk'uko amamenyesha amakuru bacu baba bakoze amatohoza ku biba biriko birabera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndakwibutse yuko atahandi hantu namwe uzokwigera urondera amakuru yo kwizera, amakuru y'ivyanyegejwe, ndetse y'amakuru atabashigwa ahabona n'inzego z'ubuyobozi ngaha mu gihugu, y'amakuru aba yanyegejwe n'abategetsi bakomakomeye, yose turayatohoza tukayagushikiriza atunganije neza. Imbere yuko rero tuyabandanya, niba utarafyonda subscribe canke se s'abone, aribwo ushitse ngaha canke se usanzwe ubana natwe ariko utarafyondako, reka ndagusabe gufyondako kugira igihe cose turonse amakuru mwene nkaya uraje uba mu bambere bayaronka. Ndahaye kaze rero kandi wowe uhejeje gufyonda subscribe twumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intara yose woba uherereyemwo, igisagara cose woba uherereyemwo, ndaguhaye kaze nanakenguruka cane. Ndakengurutse ku munywanyi wacu uriko uratwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, n'irya nino ku mugabane wa Afurika. Mwese ndabahaye kaze, ntibagiye n'abanywanyi bacu bariko baratwumviriza abari ku migabane y'amakungu ya kure, aho ngo bamuherereye hose, abari muri Canada, abari mu mugabane wa Buraya, abari ku mugabane wa Aziya, ndetse n'ahandi hose wowe uherereye, ndagukengurukiye cane muri ano makuru. Ndatevye, reka zino nkuru tuzitangurire kuri ino nkuru yifatwa ndetse n'ipfungwa ry'uwurongoye Econet Leo, ishirahamwe ry'itumatumanako ngaha mu gihugu c'u Burundi, yagirizwa kuba yaramenye amabanga y'abategetsi bakomeye b'ibihangange muri CNDD FDD. Ese ayo mabanga yoba arayahe? N'iki yoba yagirizwa? Vyose urabimenya muri ano makuru, ariko mbere yuko nza kugaruka nkubwira izindi nkuru ziriko ziravugwa, reka tubanze twumviriza ano makuru twagutunganirije yavuye mu bimenyesha amakuru bitandukanye bikorera ngaha mu Burundi. Inyuma yaho duhesheje kumviriza zimwe mu ngingo nkuru ziriko ziravugwa,
turaca tugaruka turaba ayandi makuru ariko aravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkaba rero ndaguhaye kazi cane, reka twumvirize ano makuru ingingo imwe inyuma yaho turabandanya n'izindi nkuru nagutohoreje. Kurushirahamwe ryo gutuma tumanaka amakuru Econet Leo Nepia Jaravaza amaze hafi indwi afungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Bimwe mu vyo yagirizwa harimo kuba yoba yaramenya amabanga ya bamwe mu bihangange mu mugambi muri ku butegetsi CNDD-FDD ku makuru aca ku mihora y'amatelefone yabo. Ivyo abegereye ishirahamwe Econet Leo bamirira kure, bakavuga ko Nyabunazira kuba yaranse gutanga amafaranga yasabwe na bamwe muri ivyo bihangange mu mugambwe uri ku butegetsi. Uwo mutegetsi ava mu gihugu ca Zimbabwe Nepia Jaravaza amaze igihe kirenga indwi apfungiye mu gasho k'iperereza ry'u Burundi Bujumbura. Ku ruhande rw'iperereza ry'u Burundi nta na kimwe baramenyesha cyo caratumye uwo mutegetsi atabwa muri yompi. Iperereza amenyesha ko yoba kurikiranwa kujya ibiturire no kubitanga kuri bamwe mu bahoze bakomeye mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi. Yoba kandi yagirizwa gutoza amafaranga mu gufuta ibimenyetso n'amakanda ku bantu baba bahamagaranye ku matelefone. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko Nepia Jaravaza yoba kandi yagirizwa ubusuma bw'amafaranga biciye mu masosiyete BBS na ETS no kumena amabanga ya bamwe mu banyepolitike bari mu gihugu. Econet Leo amenyesha ko ivyo yagirizwa atari byo, ko Nyabuna yoba ariko akurikiranwa kuba yaranse gusohora amafaranga yari kasabwa na bamwe mu bihangange mu mugambi ku butegetsi CNDD-FDD. Nepia Jaravaza bikavuga ko yoba yabona ko gusohora ayo mafaranga atavyo bitaniye no gutuma iyo shirahamwe Econet Leo rihomba. Ke habarongo y'u Burundi bahisemwo ingendo yo gushira imbere ubwoko, ico bita ethnisation mu rurimi rw'igifaransa, ingendo abahinga mu vya politike basigura ko yamikoreshwa ku nyungu za politike. Valeria Alfieri umuhinga mu vya politike akaba anakurikiranira hafi ivy'akarere k'ibiyaga binini, yibutsa ko iyo ngendo atari nshasha mu Burundi kandi ko imaze gukwega akarambaraye. Kubwiwe rero ngo rusansuma rw'amoko rwakozwe mu bakozi ba leta rurateye ubwoba. Kurikira Valerie Alfiria. On entend en effet parler de appartenance ethnique, identité ethnique, ethnicité, ethnicisme, etc. Donc une multiplicité d'expressions. Et on pourrait se demander à quoi ça renvoie tout cela. Turumva amajambo menshi akoreshwa aganisha ku bwoko, bashaka nko kuvuga ubwoko umuntu akomokamwo, ubwoko bw'umuntu, bagafatira ku bwoko mu kuvuga umuntu canke umugwi w'abantu n'ibindi. Twibaza ico ivyo byose bisigura. Je nshaka kuvuga ku ngendo yo gushira imbere ubwoko. Mbona ariyo ngendo Uburundi burimwo uyu munsi. Gushira imbere ubwoko ni igikorwa kirangurwa intambwe ku yindi, ni ikintu umuntu yubaka, ni nk'uko iyo ngendo ishobora kuranduranwa n'imizi. Ivyo byose bikorwa ku nyungu za politike. Gushira imbere ubwoko no mukenyuro wa politike, ni kigwanisho c'abatavuga rumwe mu vya politike n'abagwanira ubutegetsi. Kugira utahure uwo mukenyuro wo gushira imbere ubwoko, ubanza kuraba abariko barabikora, no kuraba kandi cane nibihe canke icuka kiri mu gihugu. Hari gihe muri kahise ku Burundi abantu bacanyemwo kubera ubwoko. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990 yarashobotse. Mu mwaka wa 2015 ariko naho bagerageje n'ubu bakibandanya ntibyakunze. Ivyo kandi bikorwa n'umugambi uri ku butegetsi na bamwe mu batavuga rumwe na leta. Nta bwicanyi bushingiye ku moko bwabaye, ahubwo habaye gushigikirana mu banyagihugu. Ni nk'uko ibiba muri politike ataho byari bihuriye nibiba mu kibano. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 iyo bahamagarira abahutu kwica abatutsi n'abatutsi kwica abahutu byari gushoboka, ariko uyu munsi sinibaza ko byoba bigikunda. Ni kubera ivyiyumviro byahindutse n'ibihe mu gihugu. Umwirondoro w'umuntu ufatiye ku bintu byinshi. Ego mu Burundi haba abahutu, abatutsi n'abatwa, ariko imbere ya byose n'abahanza, abajiji, abasafu n'abandi. N'abahima n'abanyaruguru bakomoka mu Kayanza, Igitega, Ibururi, Imwaro n'ahandi. Umuryango n'intara umuntu akomokamwo nivyo kenshi bifatigwa ko gusumba ubwoko. Noneho umuntu yisunze insiguro nyezina y'ubwoko mu Burundi nta buhari. Yamara amajambo yose ashingiye ku moko araduteye impungenge. Ikoreshwa ry'amoko n'abanyepolitike ntirihumuriza.
ntawobura rero impungenge azikahise ku Burundi. Les Tutsis, ce ne sont pas des ethnies au sens propre du terme. Cependant, tout discours sur l'appartenance nous inquiète. Les manipulations politiques des appartenances identitaires inquiètent. Et cela est bien normal, compte tenu de l'histoire du pays. Mu bategetsi bakuru b'igihugu c'u Burundi barahonyanga amategeko yo kwirindikiza c'umugera wa corona yashinzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Akarorero ka hafi nako kuwa gatanu w'indwi heze aho umwe mu bantu batatu batowa ku karanda atajanywe mu kato biturutse ko umunyaga wiwe ari umwe mu bahanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umwe mu bantu batatu batowe umugera wa COVID-19 kuwa gatanu w'indwi heze ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'umukenyezi wa Jean Marie Rurimirije umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nkuko amakuru dukora ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye abivuga, abo bantu bari baje n'indege y'ikompanyi yo mu gihugu ca Kenya Airways. Indege yashitse Bujumbura igihe cy'isaha 2 n'igice ku munsi wa gatanu nyene. Ibipimo bikaba vyakozwe n'abakozi b'ikigo INSP cigisha ibijanye n'ubuvuzi. Inyuma yaho nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha, Jean Marie Rurimirije yaciye aza gutora umukenyezi wiwe aca mujana ku bitaro Kira. Ni nako guca ahamagara abakozi ba INSP abamenyesha ko abaganga bo ku bitaro Kira basanze umutambukanyi wiwe atamugira wa corona afise. Aho nkaro kugira ngo ntashigwe mu kibanza yategerezwa gukurikiranirirwamwo cyo kimwe n'abagenzi biwe babiri bari batowe umugera w'ico kiza. Abari muri iyo ndege bose ngo baciye bashigwa mu kato aho bategerezwa kumara ikiringo c'amasaha 72 gushika ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri, bakaba batari bwakugwe muri ico kibanza kubera ko batari bwaronke inyishu z'ibipimo bari bakorewe. Iyo nyifato ya Jean Marie Rurimirije ikaba yaratangaje abajejwe amagara y'abantu, mbere bakamenyesha ko iteye kubiri n'ivyashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu kwigenekerezo rya 18 z'ukwezi guheze kwa Munyonyo. Ico gihe Tade Ndikumana yari yavuze ko uwo wese azokwinjira ku butaka bw'u Burundi hanyuma agaca kubiri n'ingingo zo kwirindikiza c'umugera corona azofatwa nk'umwasi w'igihugu. Harabangabora aho kuguma muri hoteli barindira inyinshi tukamusanga yamushamika ubu rero tugasaba abenegihugu bose umubonye ukavuye hanze akamukora muri kati mubaza serivisi atayifise tuza kwa muganga n'abandi umutekano bashobora gufasha abanyeshuri bareze neza yuko umuntu azoshaka kandi y'ibyo atuba no hanze y'igihugu kuko avuye hanze ateza kumenya yuko harindira kamenya ngira amagara y'ibimeze ameze kugira ngo akingire abubiwe irabaza kubona umuntu ashobora kubiburaya akagenda mu rubanza yagerageje kurondera Jean Marie Rurimirije asanzwe ari umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu, ariko twasanze telefone yiwe izimije. Nayo Tade Ndikumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, telefone yiwe yahamagara hakabura witaba. Impungenge ni nyinshi mu runani rw'abaharanira agateka k'impunzi CBDH Vicar inyuma y'icegeranyo c'ishirahamwe Human Rights Watch kinebagurwa na leta mu gihe mu byo cerekana harimo impunzi z'abarundi zanyurujwe mu gihugu ca Tanzania zitwagwa gupfungirwa mu mabohero ya Bubanza na Muramvya. Icegera c'urongoye iryo huriro gita impunzi z'abarundi Leopold Sharangabo avuga ko kubona leta idafata nkana ibijanye n'izo mpunzi ari kimenyetso c'uko zishobora kugirirwa nabi. Tumukurikire. CBDH Vicar turemeranya neza n'iyo raporo ya Human Rights Watch kuko ibyo yavuzemwo vyose byarabaye kandi ni raporo yakozwe yitondewe neza. Ni ukuvuga rero muri ayo mabi yagiye arakogwa harimo n'abantu bashika kuri 8 bakuwe mu makambi y'impunzi y'Tanzania bagakogwa n'abapolisi ba Tanzania, maze bamwe muri bo bakisanga bahawe leta y'u Burundi. Abo rero muri abo harimo abo bafungiwe ibubanza ni Muramvya. Ndagwaye nk'akarorero hariho nk'uwitwa Nkunzimana na Cre na bagenzi biwe abo bari bubanza, hari uwitwa Gwasasayidi Ezekiel na bagenzi babo abo nabo bakaba bari Muramvya. Ubwo rero leta y'u Burundi rero nta mpamvu yo guhakana mu gihe hari ivyemezo byuko abo bantu banyurujwe kandi bagahabwa abarejwe iperereza mu Burundi. Nico gituma rero twebwe twagize amakenga cyane dufatiye kuri izo nyandiko z'abategetsi bo hejuru mu Burundi batanguye guhakana iyo raporo, gutyo tukibaza ko bashobora kunyuruza abo bantu aho bafungiwe Bubanza ni Muramvya mu ntumbero kugira ngo bazimanganye ivyemezo.
ubwo rero twebwe tukabwira leta y'u Burundi ko abantu barazwi baravuganye n'imiryango yabo twese mu bahana hagati y'akazi na muntu twagiye turavugana ubwo rero birazwi neza ko abo bantu bapfungiye muri aya mabohero y'Imuramvya na Bubanza nico gituma dusaba leta y'u Burundi ahubwo yotangura gutegura uburyo abo bantu barekugwa hanyuma bagasubizwa mu miryango yabo kuko biboneka neza ko bariko barazira ubusa